Sadbi akimara gupostinga avuga yuko akumbuye abanyabuyenzi. Ni naho kwanze yagize nte Sadbi yataye uruzogi hehe mubuyenzi. Ni naho Sadbi avuka. Really? Yes. Sadbi ni mtoto wa Uswazi mwanangu. Sadbi ni big brand. Iyo uvuze izina Sadbi ubona igihugu cy'u Burundi. Iyo uvuze izina Sadbi ubona umuziki w'u Burundi. Iyo uvuze izina Sadbi ubona idarapo ry'u Burundi. Uyu munsi ariko havugwa amajambo menshi atandukanye kuri Bizman Abakar Karum ari we Sadbi. Sasa Sadbi gutegura igiteramo cyangwa gukora igiteramo mu Buyenzi nkuko benshi bako barabivuga nk'agasuzuguro nkukumengo hari ahantu haragayitse. Kwanza ikintu cyambere umenye ko Buyenzi ifise abastar bakomakomeye bagiye bava hehe mu Buyenzi. Dufise nibazo nkiza Saido, dufise Nyange, Isufu Nyange, bose bava mu Buyenzi. Rukuranyumva dufise ba Black G ariko abo nibahagije dufise ba kumva bro bandanye sigura dufise Black G ava mu Buyenzi. Okay. Dufise kandi aho ndazi ucihora vibe. Sadbi muko muvuga ko ashobora kuba ariko yica brand kubera afise igiteramo mu Buyenzi. Yes. Urashaka kumbwira ikibazo kiri muri kijya kibanza cyangwa ikibazo coba kiri mu Buyenzi cyo tuma Sadbi atakorera igiteramo? Hello bakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Ni Mr Vibe abazananye n'umusesanguzi Alvin Gucci. Acha tusalimie kwanza. Vibe wa ma vibe. Mr Freshi. Yes, niko bon. Yes, I'm Alvin Gucci, Janja Lao, sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura. Mr Vibe, we kenshi tukoranye ikiganiro ufise vibes zireze. Nabanzana na vibe kuko nkorana n'umwami wa vibe. Wumva uryohewe sana. Yes, of course. Msaza umerewe gute? Fresh. Iminsi myinshi vraiment ntakubona kabisa. Wahora amazi igihe kirekire ntagaragara imbere za kamera bumva gusa amajwi. So mbe ni kubera kutinya kwambara mbe ni kubera iki ugumuhumiriza ni kubera utambara amarori? Nakuvumbuye bro. Utari ko rirankubita mu maso ahubwo reka kwanza mbagirira kwanza kidogo. Yaza kongera ibintu bimeze fresh. So ahubwo naje ndatangaye sana kuba abantu benshi bamenyereye iyo ndi imbere za kamera manambaye amarori. Yeah. Ako uyu munsi muri uyu mwanya ebana amarori kweri nayihojeje ukuntu kwira abantu bambona amaso yanje. Ariko ufite amaso meza bro. Uwo muntu yabikubwira kurenganya bro. Abantu bambwiye ko mfise amaso mabi. Sasa niyo mpamvu wamubona kenshi iyo ndi imbere za kamera bankunda kwambara. Wapi hariho nabavuga yuko mutinya kamera. Ngo kubera ari izindi mpamvu ziba zituma zirahari bro. Yeah. Really? Navyo narinzi. Vibe tuwafiti iki today. Asu roho ingekuwa nguo ingekuwa zima uivae paka milele. Nihurumie asu wangu kama nimekukosea, haikuwa nia yangu wala sikutegemea. Ndirimbo hizo nizo zatu kujicha mu Buyenzi, you know that. Uswahilini tulipokuwa Uswahilini kitambo hapo Sigere na kwingineko. Na maanisha nini? Na maanisha tutakuwa wote tarehe 1 za mwezi wa 11 Uswazi pale kujiseti pale kwa Kigingi tutawasha tusature itakuwa fire. Karibu tena basi tu enjoy pamoja. Hamna chuki wala yenge. Hapa ni peace and love. Yaga. Yo, uyu munsi rero tubafitiye amakuru amwe adasanzwe. Ubona yaduharukirikije inyuma ya comment nyinshi twabonye mu kiganiro heruka gukoresha Genereja Bidondo. Eti mkali wa show. Ni kibazo kiriko kiravugisha benshi ubaza ngo mbega ko Sadbi agiye gukora igiteramo
mubuyenzi. Muri quartier benshi baha izina ribi nkaho ari quartier isuzuguritse. Genereja bidondo hariho ivyo yakwishuye nivyo ugomba tubwire. Ego. None abantu bariko baravuga yuko Satbi kuboneka muri show izobera mu Buyenzi. Mukanya turaza kubabwira amashow yitegurira kujamwo akomeye ndetse amaze kujamwo. Wewe nk'umuntu akurikirana hafi umuziki ndundi. Ivyo bintu Satbi so kwikora brand nkuko bariko barabivuga. Kazi. Abariko barabivuga abafana. Yes. Kwanza imbere ya vyose abakunzi b'umuziki wa 257 mutahura ikintu kimwe. Satbi ni big brand. Iyo uvuze izina Satbi ubona igihugu cy'u Burundi. Iyo uvuze izina Satbi ubona umuziki w'u Burundi. Iyo uvuze izina Satbi ubona idarapo ry'u Burundi. Uyu munsi ariko havugwa amajambo menshi atandukanye kuri Bizman Abakar Karum ari we Satbi. Nanje narayumvishije, ni nayo mpamvu nabigarukanye mu bibazo nashoye kumubaza bidondo. Eske uyu munsi Satbi arkaragaragara nk'umuntu azoteramisha itariki imwe ukwezi kwa 11 2025 afise igiteramo hehe mu Buyenzi. Haraje amajambo menshi atandukanye. Uyu munsi nico kintu dukeneye kwanza gushira habona abantu bamenye iki kintu. Satbi akimara gupostinga avuga yuko akumbuye abanyabuyenzi. Ni naho kwanza yagize nte Satbi yataye uruzogi hehe mu Buyenzi. Ni naho Satbi avuka. Really? Yes. Satbi ni mtoto wa Uswazi mwanangu. Hanyuma mu Kanyosha naho yashitse aho. Kenny Empire yarahakuriye. Yahaje arahakurira ibikorwa vyiwe vy'umuziki anabikorera cyane hehe mu Kanyosha. Uriko uranyumva kini Satbi ni mtoto wa Uswazi. Sasa Satbi gutegura igiteramo cyangwa gukora igiteramo mu Buyenzi nkuko benshi bako barabivuga nk'agasuzuguro nkuko mengo hari ahantu haragayitse. Kwanza ikintu cyambere umenye ko Buyenzi ifise abastar bakomeye bagiye bava hehe mu Buyenzi. Dufise nibazo nkiza Saido, dufise Nyange, Isufu Nyange, bose bava mu Buyenzi. Rukuranyumva dufise ba Black G ariko abo nibahagije dufise ba kumva bro bandanye sigura dufise Black G ava mu Buyenzi. Okay. Dufise kandi aho ndazi uchihora vibe. Dufise kandi nuwatuzaniye independence ariwe Rwagasore yabaye mu Buyenzi. Yabaye mu Buyenzi. Yabaye mu Buyenzi. Ariko siho yagize iki? Siwe yavukiye ariko yabaye mu Buyenzi na independence yaronderewe ari hehe mu Buyenzi. Restaurant ndayizi. None why not uyu munsi ariko haza critique zitandukanye ngo Satbi ngo kuberiki aja gukora show mu Buyenzi? Umviriza guci. Reka manze ndakubwire ibiteramo Satbi muri kano kanya afise for now. Tureke ivyamaze gukora bikomakomeye. Ubwa mbere muri Belgique itariki 8 zo ku 11 arafise igiteramo azokorana n'icamamari bita Kosi. Ego. Nimba atari Kosi. Ego. Umva avuka mu gihugu ca Cameroon. Okay? Aho azoca koroka muri France le 15 Novembre z'uko ku 11 muri Lyon. Afise igiteramo. Aca koroka muri Sweden. Urumva ntarahonyora mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ni ndega gumazungurukamwa gusa. Acha bikomakomeye afise hanze. Yes, itariki 6 zo ku 12 azokora igiteramo muri Sweden mu muji wa hehe Absala. Itariki zinga 6 zo ku 12 aho hose zoba ari karatembera mu ndege. Tuce dukoroka ku mashow imwe ngoma ndaguha example. Aramaze gukorana n'icamamare muri Tanzania bita Harmonize. Aheruka kubonana
na Chief God Love icamamare tuze mu mafaranga muri Tanzania ego aca koroka mu Buyenzi ego uko si kuwa blend Sadbi muko muvuga ko ashobora kuba ariko yica brand kubera afise igiteramo mu Buyenzi. yes Urashaka kumbwira ikibazo kiri muri kijya kibanza canke ikibazo coba kiri mu Buyenzi cyo tuma Sadbi atahakorera igiteramo icambere azogenda quartier gato quartier ya Buyenzi iri mu Burundi iri mu Burundi quartier ya Buyenzi mu mateka usanzwe uzi Mr Vibe canke wumvishije ndazi urafise amateka y'ijya quartier ubonye n'ijya quartier iri kurubakwa ubu hatanzwe itegeko yuko ushatse kubaka inzu muri iriya quartier ya Buyenzi ubaka etage bro apana inzu zo hasi apana inzu zo hasi genda urabe mu Buyenzi ariko harubakwa man n'ama etage ariko arubakwa genda urabe amazu Nyange Isufa ariko arubaka muri ijya Buyenzi man unamusi ivyo ndavyumva unamusi Sadbi ni nkuko yo navuga ngomba nkorere igiteramo hajya kwibarabara kwibarabara honyene kwibarabara mfate stage nubake stage ngaho nkore igiteramo kandi abantu bakaza ku bwinshi sasa ayo makritike y'abantu bariko barazana hirya no hino ngo Sadbi ariko arisuzuguza ngo amaze kurira ngo stage ngo zitandukanye ngo why ngo tumuzomubona none sivyo guci ivyo abafanzi bavuga sivyo none okay mu Buyenzi rero hari hakwiriye ko hokorerwa ibiteramo wapi umviriza guci mu gihe ibiteramo bikorerwa Igitega ibiteramo bikorerwa ibiteramo bikorerwa mu Gihosha ibiteramo bikorerwa mu Nisikirize kwanza Buyenzi ne bamanze bayubake kuko hariho umushere aheruka kwigisha avuga ati Buyenzi tumeshayiharibisha imeharibika kivipi wale wenyeji wa Buyenzi bagiye bazana abandi bantu bazana imico yindi abaho baja mu bindi bihugu ubu Buyenzi uko yari yizwi ntikibamwe n'ivyamamare turiko turabiraba benshi wamesha hama kwa nini nabaho bahafashe nabi sasa kugenda Sadbi kugenda gukorera muri Buyenzi agwiza ababounce kubera azohava hagirira ikibazo yes. Mumenye yuko kwanza security Sadbi ubu afise sujya mu bounce wenyene musanzwe muzi mwama mubona oya ni giteramo twovuga yuko gifise n'inguvu si kuvuga ngo ndiko ndakigirira publicity oya ivyo birasanzwe abantu bose baratubasesangura nta publicity ngo ndiko ndagirira ngo kijya giteramo ariko nishaka gutanga umuco kubabwira abantu yuko mu Buyenzi abantu baba mu Buyenzi eske ntibakunda umuziki w'u Burundi abantu baba mu Buyenzi nta YouTube bakurikirana kugira batange views iyo abaririmbyi b'u Burundi basohoye indirimbo zabo bakazishira kuri YouTube ndakumva komeza gute rero uyu munsi Sadbi ngo kubera ari Sadbi agiye gukorera igiteramo mu Buyenzi haciye haza critique nyinshi umviriza kijya kibanza ho kijya kibanza ndiko ndaza kijya kibanza Sadbi azokorera igiteramo baramaze guhashika bakaraba kwanza kijya kibanza kungene giteye igomwe Sadbi ntare kuriwe gukorera igiteramo mu Buyenzi why not arabire kuri waranabirengeye ico nico kintu nanje ndiko ndakubaza none aba bantu nabo ndiko ndavugira kutabatahura hamanze huwakwe neza bamanze bahategure ikibanza bubaki ibibanza by'iratiro mbega hoza abafanzi bavuye hanze mbwira hotel ari muri Buyenzi urumva ushaka kuvuga yuko mbwira hotel ari mu Buyenzi atakibanza ciza cyo kwakira information hotel ziriho mu Buyenzi hotel ziriho hariho etage ziriko zirubakwa hariho na hotel mashasha ahari muri kijya kibanza abantu boza bagashikiraho bakarindira amasaha ya show bakaja mu giteramo none Sadbi numuntu adafise ubwenge kuja gukorera igiteramo mu Buyenzi
nkuko kuntu bivuze amaze kurira ama stage n'ama stage n'ubu agiye kongera kurira ayandi ma stage. Eske kurira stage yo mu Buyenzi hariho agasuzuguro? Reka tubirekere comment. Abafana mukwiye gutahura ikintu kimwe. Bidondo naramubajije ikibazo anyishura nti no mu buterere tutaenda tuzojayo. Ujyawe yarabemeje No kumutakura canke hehe na hehe tuzojayo. No mu cedajuru. Uzi kubera iki? Hose hari abarundi man. Mu Buyenzi hari abarundi, habaye abarundi. Ababayo hariya mu Buyenzi n'abarundi man. Tureke rero kuzana amakritike atandukanye, ahubwo rondera ayo mafaranga. Tugirene tuje kumushigikira. Urumva ntimuzovuge ngo bana ngo twarabuze ngo twarabuze ngo uburyo ngo bwo kuja ngo kuraba ngo sho ngo izobera mu Buyenzi. Oya, rondera amafaranga twese duhurire wapi? Buyenzi. Nigiteramo ciswe nti Back to Uswazi. Ina maana turarudia Buyenzi, turagarutse mu Buyenzi. Kijya giteramo kwinjira n'amafaranga 10,000 regular, VIP 20,000. Munivyo ariko kuvuga yuko ari aba diaspora bo mu Buyenzi, nyumviriza kuvuga yuko ari aba diaspora bavukiye mu Buyenzi bayifisemo kubaka inyuma, ibintu sibyo gaguce vyotuma yuko nakijya giteramo Satbi yoba yemeye. Ariyo mpamvu Satbi yoba yemeye kubera aba diaspora gifisemwo uko aba diaspora ho bavuga abo cyangwa bro urukurukuru niyo nkuru. Nimba hari umuntu, nimba hari umufan ashoboye kubitanga nka comment akabivuga, hari impamvu kana kaba yabivuze. Nukuri kuraharira bro. Oya si guharira, je siniko ndaharira, je shaka ko turasisangura. Sawa, je shaka ntanga umuco kuri abo bantu baponda. Ara egare abavuga uko mu nzira zo guponda. Batifuza rya terambere dukeneye. Ariko hamwe vyo bavyo Satbi yoba yagize neza. Kugira nte kuja gukora concert ariko manje guhabwa ikintu n'abantu bavukira mu Buyenzi kugira hasubire havugwe. Oya ivyo sivyo. Ariko wavuze yuko bagomba kubaka ama hotel. Apana bagomba kubaka ama hotel akarubakwa. Okay, ariko none se kugira bagarukana izina ryaho rega hari harazimye mu Buyenzi. Oya suguze none kubera iki? Kubera hatanzwe itegeko na leta yuko umuntu wese akeneye kubaka mu Buyenzi azokubaka etage. Kuki batabishize ahandi hantu? Batavuze uke no mubwiza inzu nembubomo inzu muzokubaka etage. Birasanzwe no munyabugete twebwe twabonye batudugeze iryo tegeko. Ijya quartier ni quartier idasanzwe man. Mu Buyenzi ni quartier idasanzwe ico kintu mu gitahure. Sasa abantu bariko babazana izo critique ari abantu bako bazana muri zanzira zo guponda man. Yes. Bakunzi ba gateke. Guci dutanguye kuvuga Buyenzi niyo atuka suko nashigiki suko yobashira Satbi imbere yabo y'abastare bose ariko nuko mvuze Buyenzi. Oya nibi ako kantu uvuze abwo niko abantu nibibaze yuko ndiko ndavuga kino giteramo ngo kubwa Satbi cenye nuko abantu bazanye critique ngo kuki Satbi aja gukorera igiteramo mu Buyenzi.